namwe kandi abamusi bakunzi ba Bujumbura TV mutumbere hose www.bujumburatv.com website yacu yonye Facebook Instagram Twitter hose Bujumbura TV ni big on the mic Scott kuri kamera turiko twatembera duca mu masitandukanye twatuvugana hano muri Rockstone Kingdom ni label nshasha muramenya vyinshi n'abayigize bese nizo ko bategura mu misiza katubakiye muri Bujumbura TV check nkuko nababwiye turi muri Bujumbura TV www niyo twamatwere emisi yose ni bujumburatv.com check ndikumwe na Flux engineer umwami w'amarap umwami w'amarim agize Kingdom reka twakire mutama nsawa bakome shima okay ni Rockstone Kingdom kubatayize niki Rockstone Kingdom ni label canke label ndimi zose yatangujwe n'umuririmbyi w'umuhapero yitwa Sajwise muri Belgique ariko no mu Burundi yariyumviriye rero aradukoranya twese hama mu ntumbero yo guteza imbere umuziki ndundi mu Burundi no mu makungu we kubona baririmbyi ashaka kuja muri Rockstone Kingdom utakira gute bwa mbere n'umunezero hanyuma ni numwanya wanje wo kuyerekana je nari nanyegeje kuva kera ndavyerekane ni uwo mwanya rero ni umunezero tukwitega ko King Flux jewe urabizi sinokuvuga ngo kwiyemesha nk'iki gusa ndishima icondi ndumuhapero benshi barabizi ni byiza gusa Flux we tukuzi nk'umuntu ataka kugira yandika ibintu vyo kwandika udupowe aja muri rap mu nyuma aja mu zo gucapa izo ngano zose wazitangiye kuva ryari waziyumvise nko kuva ryari bon kuva kera gucapa ho urumva nanavyize nanize école d'art hama ibyo kwandikana by'amapoem canke slam canke rap ningabo nisanze mu mfise nyene hama ndayidevelopa gushika kuri no mwanya biri muri jewe nyene turabana tukiko turavuga ivyekeye label nshasha ariyo ugiye wasinyemwe amasezerano narabonye ivyo mwasinyanye na label yawe usanzwe uri mu kano kanya ushaka kumenya hagati yawe we n'ubucuti hagati yawe we na Sajwise bumeze gute mwahuye gute nawe ubwa mbere na mbere Sash yasanzwe rero umugenzi muri rap twamana hafi tuganurana iki hama niho yiyumviriye avuga ati ubona gute mfise idea kunuku uri intéressé ndavuga ati urabitangura nzorabe hama amaze kubigira arambwira hama ndaraba contrat ndasinya ubugenzi vraiment ni bwiza hagati ya jewe nawe kamba turumvikana noneho nabonye mengo twiyumvira kumwe kwa twandika ukuntu nyene bose cyavumva basanzwe bazi inyandiko zacu muri rap ubucuti ni bwiza kandi bugiye kubandanya cyane cyane ko ubu duhuriye ku kintu kimwe ni challenge yawe ugiye kuzana muri Buja Flavor sinje kuvuga ngo ngira mbu wa mbere ko kuba wa mbere biyoroshe ariko commentaire ikibanza cya mbere nivyo bigoye muga tuje kugerageza commentaire ikibanza Nam ubu naje kumwe n'umwana mwiza mwigeme mwiza amafieri menshi atwenga neza yimakiya neza ureka tumwakiye nawe nyane muri Rockstone Kingdom atubwira akazi ajejwe imbara umuririmbyi imbara umurimyi imbara umuvomyi imba jeje ibiki abitubwira vyika tumwakire ndakwakiye namwe Bujumbura TV Merci beaucoup murakomeye ego turakomeye namwe murakomeye Bob je ndashima horaho kandi ndanezerewe cyane no kuguhura n'abantu muri Rockstone Kingdom merci kuba natakuja no bishikuza kumenya mwigeme muri Rockstone Kingdom nende jewe nitwa Nadeshimana ariko abantu benshi abagenzi banje abantu bon la plupart des gens banzi kwizina rya Kimnana hama ndu makeup artist donc Kimnana makeup wimaze wige kana kuti mu byo kushika abantu kwa mona ko fatani ndabimazemo 2 ans zirimo wena wakuye gute na Sajwise ugiye ushaka gusinya amasezerano ni la bashasha yi Sajwise ni mugenzi wanje sanzura mugenzi wanje yambwira ngo nsiga abantu barabona ku mafoto kambwira ati basiga neza vraiment ntigira ibintu byatari ngo bahindure tu fais juste le nécessaire que tu n'as nawe upura neza usa neza il faut que uba kumwe nanje muri Rockstone Kingdom kugira ngo ushobore kuza bafasha mu by'amaclip turankorera abastar banje kwa nka wewe biko zia sura za banasha sura zimeze ukuntu tuzishaka ku murongo zigaruke neza ego nzogerageza je ndibaza ko ni bon nawe yanacho bitwaye na umuntu wese ni bon
nkore hano basanze ubakorera make up zitandukanye ubu bizogenda gute bazogukura he cyangwa cubaheba ubwo connect na Rockstone Kingdom oya sinzobaheba sinzobahe na gatoyi ndakora na Rockstone ariko nzobandanya nkora n'abandi aba les mariés aba mannequin ego ama event matandukanye nk'ubu nje ndagushaka ufite mariage stand tuzakumfasha kuwusi kare ubu nandi kumwe n'umufotographe muri Rockstone Kingdom. Rockstone Kingdom isanje yatangujwe na Sajwise asanzwe akora ibikorwa vya misi yose muri Belgique. Ni Rockstone Kingdom ifise abaraperi bari ngaha mu Burundi mbese na Sajwise ubwiwe ari muri Belgique, right? Umunati kumwe na Nirus photography ya pictures. Nirus pictures, Nirus photography pictures. Yego. We nawe muri Rockstone Kingdom wagiye gute vyagenze gute? Icambe nambe muri Rockstone Kingdom kugira dure n'abantu bajejwe ibintu bya Kingdom Rockstone Kingdom nabanje gwe n'umugenzi wanje niwe yabambranchije ko ego yitwa Kimnana yavuye imbere yacu we nawe mwahuye gute shere wa Uchunge wewe no photographe tubati ya photographe ko bumeze muri foto zaje twaye ni nimero oya bon dusanzwe dukorana aranzanira abantu n'abafotora nk'ivyo muri Rockstone Kingdom ugiye kubafotora ugiye gufatana amasanamu gufatana urugendo hamwe muri kumwe kuri wowe uko bwawe izokungura iki kwara icambe na mbere exakima yindi apparence ku bandi ba photographe bagenzanje icambe na kwanza ikindi kintu ndishimye kubona nkorana na label kuko si bose babikora ego kandi ni bongo bambira abantu yuko tugiye gukora ibyo byiza tuzokora ibyo byiza ibisumba n'ibyo tugiye gukora ubwa twebwe ku experience nini ya ni lose pictures amazige kena gutakora muri no mwuga wa photography mwuga wa photography ndamazemwo 5 gita ego bitaye ku bintu bimeze neza foto meza nta mfoto yavura kumengo wandemye kabisa fresh washize ngaho yego ni lose pictures nk'umuntu wundi mashaka gukoresha ashaka gukenera kuza kuvuga ati je gufata my image event yiwe bigenda gute canke ucugumukorera gusa yo Rockstone Kingdom uko bimeze naho ninje muri Rockstone Kingdom nzobandanya nkora ibikorwa vy'wanje byo muri News Pictures n'ibikorwa vya Rockstone ego nkuko contrat ibivuga contrat kureka gukorera hanze nta kibazo ego twifuza amahirwe meza mbese n'ibikorwa vya bikora kwa muri Rockstone Kingdom ego muri sina wina Amerika ndabashimiye namwe afasha kagwera mu ntango y'igano cacu kunda kinde giye so kumwe n'abantu bo muri Rockstone Kingdom n'abantu basanzwe bafashe mu mugongo na Sajwise nebo yiwa shasha yatanguje irimwe abantu batandukanye umwana wo mu Burundi muri Cameroon mbese muri Belgique niho hasanzwe hari ubwicaro bukuru bwa Rockstone Kingdom ni Anasha Flux ari mu bagize Rockstone Kingdom amwe ivyo yavuze n'ivyo agiye kubakorera harimo Red V yaba muri All Gang harimo mbese na Sajwise ubwiwe harimo bagira make up harimo bagira ibintu by'amafoto harimo branche zitandukanye mushaka kubitura mushaka kurunda Sajwise ubwiwe akababwira vyinshi yake Rockstone Kingdom on the mic bakomeye nyene big kumwe na Scott kuri kamera turakunda cyane Bujumbura TV www.bujumburatv.com Instagram Twitter Facebook hose Bujumbura TV bandambwira subscribe na like check